Jewe nkuko nabwiye nkuko twavyumvise inkuru zadushikiriye batubwiye yuko hari urwaruka rwapfiriye Kongo, urwaruka rwashika mu bantu 34 ariko twarashoboye kuronka bamwe n'amazina turayafise turamaze kuyamenya n'imiryango yabo turamaze kuyimenya n'ubu turacyabandanya gutoza kugira tumenye abantu benshi baba barapfiriye aho ikongo ubwo rwaruka kuba rwaratikiriyeyo. Rero nkuko nabibemereye ugiye kubibereka hanyuma nibashaka bantunyuze bambwiye ati ibi bintu sivyo canke ati ayo mazina uvuze baracyariho tuze tujane iwabo batwereke yuko abantu bakiriho. Hano kwereka ronka ifoto y'akamaramaza iteye ubwoba ni ifoto ubona, iyi foto ubona ni y'ibiziga vyapfiriye Kongo aho saha imbeshere kuko baribaza ati mbe none iyo foto wayifotoye ryari. Twebwe nababwe yuko dufise ubuhinga bw'iwacu dufise abantu dukorana mbere no muri bo hagati bashobora kutuzanira amafoto. Ngiye rero ndayifise nibagende batohoze barabe yuko abo bantu batapfuye. Hanyuma hariho ifoto igira kabiri, hariho nk'urwaruka usanga ruriyo ruzinanye na twebwe bamwe bamusanga tubazi. Aha nagomba ndakwereke nk'iyi foto nibagende bambwire neza yuko aba bantu urabona ko arabasoda kwara abapolisi bambwire mu rwego rw'igipolisi bambwiye yuko aba bantu bari mu rwego rw'igipolisi canke bari mu rwego rw'igisirikare ngaba ni babiri kandi bava hamwe umwe avi mu ruta uwundi ava mu rubirizi kandi abantu baho barabazi yuko abantu atari abasoda atari abapolisi mugabo no kuba ku ifoto yafatiwe ikongo n'abantu twatumye barazidufatira barazituzanira. Hanyuma hariho ifoto nicyo kimwe nashatse ku buryo butandukanye raba nk'ubu ingene yambaye urabona ko afise inkoho ariko ariga kurasa. None iyi ni imyimenyerezo igisoda kiragira ni imyimenyerezo igipolisi cyariko kiragira. Uwo muntu rero muramubona ingene ameze arafise inkoho arambaye igipataro cy'uburuteri n'umupira hejuru ubu no kugira yuko yari hajya ikongo. Hanyuma hariho navuze nti hari urwaruka ubwo rwaruka rero baravuga ati nta rwaruka ruriyo nyabwo urwo rwaruka ruriyo. Aha nagomba ndakwereke nk'aya mafoto mfise iyi foto urabona ko hari urwaruka ko hari abantu bakiri bato cyane. Aba n'abantu bari banyuruje batwara ikongo hanyuma bashitseyo ubuzima burabananira bamwe muri bo mbere bari barungitse ngo baje kurondera indya hanyuma barafatwa bafashwe bafungirwa mu gasho k'Ibuvira barahamaze ikintu kirenga ukwezi. Hanyuma twebwe ko dufise abantu dukorana nahari ikongo n'ahandi hose twaravugana bakabaturabira. Igihe rero baza kubatora ni Kazungu yagiye kubatora twaramenye isaha bakuriyeyo n'umudugu bazanye twebwe twarabukurikiranye gushika babinjije hajya mu biro bikuru by'iperereza. Twagumye tubakurikirana baramaze ikintu kirenga ukwezi. Murabona ingene bambaye, murabona yuko bambaye impuzu zabahereye ko bose. Twebwe rero twaje tugira tuti baci babarekura ariko umunsi wa gatandatu itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu hanyuma baraburi bava niyo baja batogwa n'umuntu aca abazana kubiri wacu. Twarabagumije iminsi ibiri barayeho ukubabona suko niko bari bameze ariko rero bamaze kwashika twavuganye byose batubwiye byose turabifise twaciye tubaha impuzu turaha amazi baroga. Ari iyo foto mubona ngaha kandi ngende basa neza aha twari twahejeje kubaha amazi baroga hanyuma turabaha impuzu bukeye duca tubarungika umwe wese mu komine avamwo kuko uko ari bane bava mu komine no mu ntara zitandukanye. Rero aba bose twaravuganye ubu rero nta wode ngo nta rwaruka ruriho. Utu rero dufoto dukeya tw'abantu bakeya twaberetse turafise n'abandi.